Hi, my people. How are you guys doing? Nibaza ko mumeze neza muraho. So, as you see it, we ready. Turi le 31 mai, itariki ya Agapeo second edition. Ndi mu modoka ndiko ndagenda gutora amafaranga mwebwe nyene mwatanze kugira ngo dushobore kugenda gufunguza abantu kuri Kalete. So, story time gato. I did this idea ngiye gusuhuza umuneve wanje yarabariye muri Kalete. Muri pediatri y'abana hama ndagira video ndabasaba ubufasha kugira ngo dushobore gufunguza abana bafungiwe muri Kalete. And you guys, you did it. It's amazing ngene mwavyitabiriye muri benshi. Sinobashimira ngo mpeze kubashimira. Malheureusement, umwana twari sanse kujana mugabo vendredi ndamugwaje kwa muganga yaritavye Imana mwijoro arava. C'est difficile pour moi kugira iyi vlog no musa navuze ko atana vlog nza kugira. Ariko we're gonna do it for him. Kugira ngo dushimire Imana yari yaramudutije ubuzima arakiri umwana muto wa 5 mugabo yespire abantu benshi urukundo yari umwana w'inkerebutsi. So tujya kuri banki yo gutora amafaranga yanyu. Come with me all along. Murabingene Agapeo second edition iza kugenda. Ibindi murabimenya. Stay tuned, stay connected, and welcome kuri Darna TV. Welcome to my YouTube channel. Yo kitana ijya bamutera ntiyatubiye saware yiniyo wa wundi kugira sohoke cyo duharura acha marura mahera okay sigaye uyu siye kubaza uyu twasho tumujyamo akaturabira facture ahigeze komsa nawe nimba hari 20 nimba ari 20 nawe ntazoyabura ngo asohoke Atafsana yo kujya ikorego ari azo du telefone I go for my friend. Steve ari mu bana tuza gufasha ntaragera gutaha mugakeneye imiti ari mu bo tuza kugurira imiti akeneye imiti injectable hama nkuko mubizi dukunda kubasaba ubufasha n'uyu aracari umwana muto cyane ararusha kandi araremerewe bishitse ugashobora guca muri Kalete canke ukumva ushaka gufasha toza umuronde kugira ngo ingwara afise n'ingwara zisaba guma afata imiti c'est pas gusa ngo ari mu bitaro biraheze hari n'imiti ategerezwa ko mariko arafata bashobora kumufasha ugasanga iyo mutira y'umuguriye hariyo bahabwa ku buntu na leta y'u Burundi yego mugabo hari niyo bakeneye rero Steve turaza kumuha imiti aho imiti bamutera niyo asanzwe turaza gushobora kumugurira iyo miti kugira ngo ushobore kumuvanya yego hari ikindi usanga ndetse abantu kora mwera bombone ariko ntabwo baradukontororera bombone imaze mwindwi kandi ntibarayimukura ko baracambishira ku yindi n'amafaranga ntawe dufite undi mwana tuza gufasha yitwa Eledi wa Jamie yitwa Eledi Undi dufasha n'uwo yitwa Eledi akaba yaracuwe yina ingozana imiti yiwe akaba yaracumwa bikaba byasaba yuko ari amafaranga akaba akeneye n'imiti muhama imiti yani kwa gusaba ya Eledi ni hama amafaranga baduharuriye hariya twagiye kuyatanga
turagiye kuyatanga bibaza ko ibyo muganga yaje kwamereka ko ufise n'imiti nayo yamera twayatanze uzoca utaha murakoze mugabo si twebwe ni benshi bayatanze ni benshi batandukanye barayifata uyu basi baravuze ko mwawubuze baravuze ko umuntu ushoboye kuboneka nk'uko nabikubwiye twakunorosheje hariya tubwira tugende kuri hamanutahe mu ngano murakoze n'ukuri imana ibandanye ibagirira neza kandi imana ibandanye ibahezagira amen ivyo muca mu byose ntimwibagire imana ni imana nyine imana ikora ibikomeye urabona ko buri ntahe yigendera n'ukuri nanze namira kukaraba urasenga cane ereze nawe wumva gute umenye ko ugira utahe uva ku bitaro birusubira kuja kuraba bagenzi bawe wari wakumbuye n'ishure yari yahagarikitse uya mu kwezi kumaze uca asubira abandanya ngera azobandanya sinzi ko bazomwemerera uriwe mu kangahe yiga mu wa gatandatu shenga afise 14 n'amezi 6 yiga kuri Notre Dame bazomwemerera utwo impapuro zo kwa muganga baramwemerera ko yahora yarari mu bitaro n'amaraso mutameze ibice bibiri baramwemerera nshimira rero abantu batanze uburyo bwabo kugira ngo mushobore gusohoka ibitaro n'ukuri turabashimiye turabakengurukiye imana ibahezagire n'abandi muzoze murabagira nk'uku nyene je précise umunsi ngira iciyumviro ca Gapeo nari ndi kuri iki gitanda nyene nari mfise umuneve wanje yaragwariye ngaho yaritavye imana vendredi yaragwariye ngaho kuri iki gitanda hama ndaza nje kumuraba yararemvye ndiyumvira ati none ryaje ryanje rifise rishika kure ryo maririki ca ndiyumvira ati kangira Agapeo second edition mpamagara abantu batandukanye bakorera ku mihanda dushobore gufasha gusohora abana kandi murabona ko mwabikoze hariho abo twaguriye imiti hariho abataragira gusohoka hariho n'abo bivanye mu buryo twatoye bidakunda ko tubafasha turaza kubabereka bibaza ko azoca ataha ejo muganga aje muganga we batarazi ndabona umuntu agira ducishirizemo duhimbaze imana gato duhimbaze imana gato ukunda akahe karirimbo ko kukarago mu mwanya turirimbira akaririmbo ko kukarago kamwe dushimira imana Numufasha tigera yoza seruka mu magorwa numufasha tigera yoza seruka mu magorwa mbega nutanga iki nami nishime ryanje mbega nutanga iki nami nishime ryanje nagubaye umutima wanje uganze mukiza nagubaye umutima wanje uganze mukiza imisozi yofungurana naho inzuzi zasuriranya sinzoguheba abana sinzoguheba abana bikuninde kugaruka ngaho urwaye ikirabe gusubira mu gahinda kose kagura indwara z'abawe cyangwa abandi kugirira neza imbere kandi imana irakiza n'indwara abana babo babona ko zifite
urwaye indwara yandukira iyo inama mama nababwira afise umwana arwaye indwara yandukira ntiturekuriwe kuja kumuraba dusaba ibintu byinshi bisaba ibintu byinshi kugira dushobore kwinjira kumuraba mugabo egera ngaha mama tugira amazina y'umwana wawe Nsengiyumva Jean Bosco afite imyaka ingahe? 15 yarwaye kuva ryari? Ukwezi n'indwi ibibazo uranavyo kenshi nuko kurwara kwiwe n'ivyaha nari nabanje kumujana mu yindi bore ntavyo narindi rero nta buryo twari dufite boho bavura kuri kakara k'abatoya naho nyene urabona badutuma nk'ibintu vy'amaradiyo n'iki bakagenda aho bakunze gatoya bakabaza kutaga ngaho baciye bisika Burundi kwezi batuma bapfaka amahera abana hataje biga namba rijana ingaha naho nyene nta kintu na kimwe cyavuyemo n'umuravye n'ubuyo mbona ko atakunda ko ubu rero baca barahagarika no kumuvura kubera ubuvuzi bwari bubi ya urumva yarari ngaha mu bitaro mugani ariko aravurwa kubera ko ataburya afise ariko twavuganye n'abari hariya twatanze amahera yo kuvurwa iminsi mike ntitwari kubishobora afise kubera akeneye amahera menshi afise ikiguma bisaba ko boza misi yose mugabo twatanze amafaranga yo kumuvura iminsi mikeyi amahera twatanze hariya muri finance badushobora kumuvura iminsi mikeyi hama nawe twavuganye kuvyerekeye ikibazo co gufungura afise n'ikibazo nafise umugemurira ntibaronka n'ivyo bafungura turazi ko arabagira neza baza kuturaba bishobora kuronka imfungurwa mushobora kuza kumuraba muri kwa Karete ari muri urgence y'abana naho wocubaza nyene nta wundi turi kumugobera bumwe nuko nta nuhaza kubera indwara yandukira bacu bayise indwara yandukira ndujye nuko nyene naho mvi ico kiguma cyaza no kubera nakwega ndumwe kubera nta mushoboro bari imyaka y'isi urumva rero umuntu wumva uhamagariwe bambwira ngo nindamuhe ngo amazi ngo n'amata mwambwiye ibintu byinshi none nk'ibyo genda bikoreye umwana wanje atari baranapfuye katwizere ko Imana izobashoboza abantu baza kubibona turaza kubwira nabwo gusa guha make muga ntaragira gusohoka kugira ngo ashobore kuronka ndindi kugira ngo ashobore kuronka nabwo ko ndaza kubereka umumama wunga kuri kwa Karete ntangera nimero yiwe umuntu wese yifuza gufasha umuntu aba ari kumurira fasi kuko ni benshi nasanze ari benshi gose shimire abantu mwabonye message yanje mugaca muza mukarira ibitaro by'abana Imana ibahezagire shimire vraiment babikoze naho ubutazanye ubwo bufasha uyu munsi mugabo warabikoze rero tugira tuguha amafaranga make kugira uzobe uramusumira muri no minsi mushobora gufungura nayo magi nayo mata yiwe uyaronde hama ikindi kintu naco umutima wo gufasha tuwukura ku Mana umutima wo gukira byose ivyo ukeneye biva ku Mana twebwe bituguhaye n'ibike cane kuvyo Imana yonguha uko biri kose ivyo bihuri kuracamwo byose itura Imana usenge Imana yonyene ubwayo niyo izoshobora kuguha inyishu niyo izoshobora kugucira inzira kandi niyo izotuma bikunda umwana wawe azokira kandi bizogenda neza sivyo hama abantu muba mwifuza kumufasha aracasigaje muhera inama ayo mafaranga aracasigaje guhezagirwa abantu bayatanze bariko barakuraba bashimire n'abasaba n'ubundi bufasha bagishoboye ariko mutakibibagira simvuga ngo nzohava vuba minimum ni nka sinyi minimum ni urashobora kwa asimo rero umuntu ari ngaho yumva ashobora kumufasha mumufashirize no muvyeyi arakeneye ubufasha bwawe akeneye ubufasha bwinshi akeneye ivyo afungura akeneye impuzu ziwe n'iz'umwana wiwe ushobora kumva ubu bufasha turatanga nimero yanje niyo mama yitwa Emeline akorera ngaha ukeneye gufasha uyu muvyeyi ubikore kuko twababwiye ego turaje gusohora bamwe mu bitaro duhe n'abandi makeyi muga turakeneye n'ubufasha bwanyu ushobora gufasha aba bantu rero uwumva ahamagarirwa ico gikorwa agapeo second edition ishobora kubiheza uno musi mugani ikorwa kibandana neje hirya yejo ugize icyo Imana iguheza gice uzoshobore kuza vuba ushobore gufasha uwo muvyeyi sivyo muvyeyi urakoze cane bose sanzwe nabikora niba nza gutanga nimero yawe ngaha kuri kwa Karete abakeneye ego Emeline n'uyu
abakeneye abo bafasha abashobora abakeneye gufasha kuri kwa Kalere uyu niwe bagora bakagorora abantu bose ego rero ubu twari tuje kuraba Keva nari namubabariye ndamucira ko gace yarigize kugwara igikine ego Keva arazwi n'uyu unyakandi ni yagarutse mu bitaro rero hariho abashaka ko batari bamuzi babwire gato isari ya Keva kugira ngo bohera gufasha tore yiwe nuko yarigeze kugwarira ngaho umwanya muto ariko umwanya munini yawumaze ku bitaro Hopital Populaire Mukamenge ni nawe yamukurikiranye cyane aramufasha cyane cyane nko ku mandoscope niwe akunda kuyamugirira ikibazo mu inteste novuga ati hariho na operation bamugiriye ubwabo ubu ngo barifuza ko bosubira kumugirira iyindi operation naco gituma ubu bamuzanye ngaha muno mwanya numva umenga hariho iyindi endoscope bamutumye inayo twagirishije vendredi turindiye amarezita arazifise ariko turarindiye avi y'abashiririje nabo kugira ngo amufashe umwanya w'intuze bazomubwira ko block on va bon agape wiraheze you guys, it was like amazing muzobona. Thank you guys, have